Ndabaramutse mwese bakunze ibiganiro vya HTV nongere kandi ndabahe nikaze muri ano makuru yaranze indi twari turangije nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Haratangujwe mu mpera zindi twari turangije ibikorwa vy'ihuriro Together as One vyakozwe n'abaririmbyi 80 bakorera mu gisata c'indirimbo mpimbazamana. Muri nondwe kandi twari turangije ishirahamwe Rukristo Inganji ryaragendeye abana bavukiye mu mpimba byongera riranabafashisha imfashanyo igizwe n'ibifungurwa bitandukanye. Gizingi nkuru zigize amakuru twabateguriye mu mwanya nido. Nongere ndabayikaze muri ano makuru. Abana 30 bavukiye mu mpimba nibo bafashijwe n'ishirahamwe Rukristo Inganji ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye turangije. Pasteur Joël Blaise arongo iryo shirahamwe avuga ko yiteze kico gikorwa kigiye guha ivyizigiro abo bana. Nayo Sœur Elizabeth umwe mu bari basanzwe bafasha abo bana arashima iyo mfashanyo. Ni nkuru twateguriwe na Jibril Habimana. Imfashanyo igizwe n'umuceri, ibiharage, amasabuni, amavuta, impuzu n'ibirato niyo yahawe abana barenga 30 bavukiye mu ibohero rya Mpimba itanzwe n'ishirahamwe Rukristo Inganji. Pasteur Joël Blaise Ntabareha arongoye ishirahamwe Rukristo Inganji avuga ko yiteze kubona ivyizigiro kuri abo bana, yongera avuga ko ari ugutera intege umuvyeyi asanzwe afasha abo bana. Twiteze kubona ivyizigiro Imana itanga kuri abo bana naho bari mu bihe bitoroshe, gufungwa atacuzira, atakosa wakoze, rimwe na rimwe biratraumatiza, ariko tuje kugira ngo tubereke ko hariho ababiyumvira, hariho ababitaho, hariho n'Imana ibitwaretse gusumba uko abana bashobora kubikora. Ico ni kimwe mu twiteze. Amica kabiri nukwereka uyu muvyeyi yagize umutwaro wo kwegeranya aba bana, kumereka ko atari wenyene mu kivi canke mu murima w'Imana, hari abandi Imana iguma iganiriza kuvuga ngo sigati kawaga, no kuvuga hari Imana iguma izomurungikirwa nawe yumve ko atari wenyene mu gikorwa c'Imana, kandi yumva atewe intege ryo kubandanya gukora ico Imana yamuhamagariye gukora. Sœur Elizabeth Marie Nzeyimana asanzwe afasha abo bana bavukiye mu ibohero rya Mpimba arashima ico gikorwa. Ndashimira cyane abayoboye Inganji. Murabona ibintu mutukoreye, muratumajije kabiri, bazorwa umusururu, bazofungura, bazomesura. Murabona ibyo mudukoreye ku izina ry'ababana n'ukuri, bona ntibaramenya kuvuga. Ndabashimiye cyane gose. Aho mumenya yuko ishirahamwe Rukristo Inganji mu mugambi wayo Inganji Festival yateguye ingendo zibiri, aho yagendeye abana bavukiye mu ibohero rya Mpimba inafasha imiti abagwayi bafise amigoro mato. Ndagushimire Jibril Habimana. Abahinga bafise impano mvabwenge bagera ku 90 nibo bahawe inyigisho mu ruganda bise Gospel Artist Workshop hari ku musi wa kane igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023. Intumwa Apollinaire Habonimana umwe mu batanze inyigisho yavuze ko inyifato nziza ari ituma umuririmbyi yigenza neza mu gihe ciwe cyo gushigwa hejuru. Abitavye izo nyigisho barashima ubumenyi bungutse muri ugo ruganda. Ni nkuru twateguriwe na Landry Bukuru. Muri ugo ruganda inyigisho zatanzwe n'umuririmbyi Apollinaire Habonimana yavuze ko imero y'umuririmbyi ari ituma yigenza neza mu gihe aroraniwe. Karakteri ni dushoboza niyo ituma tuguma turi abantu bazima no mu gihe hari ibyo abantu bari kubavuga ngo twateye imbere. Abantu bagakoresha imvugo ngo yagize hit, yahitinze. Karakteri kubwira ngo wahitinze mu biki, nivyi wawe ubifise uruhe rungana gute, hanyuma ugacisha make. Ivyo rero iryo jambo rifatanye rituma utahura karakteri, gukura muri karakteri, inyifato bituma umenya ko icuri kurakoresha cyitwa impano, ingabire.
ikintu cyose cyitwa impano cyangwa ingabire si cyawe, si wewe wacironkeye, ni ikintu wahawe, ni ingabire, ni impano wahawe. Uwayiguhaye arazi igituma yayiguhaye. Ntiyayiguhaye ngo wubake izina ryawe, yayiguhaye ngo iyo ngabire ikoreshwe neza mu gushyira hejuru izina ryiwe uwayiguhaye. Haleluya. Naye muririmbyi Lopez Nininahazwe ahanura abaririmbyi guca bugufi no mu gihe bariko bakomerwa amashi. Muri Gestion ya succès ikintu umuntu akwiye kumva muri ibi bintu ndi nk'agapiyo Imana iri kirakoresha. Abantu babona jewe iyo ndirimbo muzoyumva vuba canke misiri imbere. Iyo nakoze ibikomeye abantu babona jewe. Muga en vérité si jewe. Nukuboko kuwundi muntu. Bajya abantu bagukomera amashi, bajya abantu bakwemera. Ukwiye kuza urabima kajyo kuba kwereka ko ari wewe. Hamikindi misi yose nigihe wokumva ijwi riduze rya wewe akantu kariko raduga ko kumva ni wewe, umenye le seul moyen yuko vyica nuko ugaruka ugashira ibirenge hasi, Imana ikakwibutsa ko nibikorwa vyayo si wewe. Naye abitavye ugo ruganda bashima ko bibukijwe guca bugufi nuko igikorwa atari cabo. Bo nungutse ibintu byinshi cyane cyane batwibukije kandi ko ivyo dukora byose tukwiye kubikora twisunze ijambo ry'Imana, tukwiye kubikora tutira twebwe ariko turaba uwaduhaye iyo ngabire, turaba icyatumye twitaba uwo muhamagaro ko turimwo neza ko ari uzi wacu nyene ko tukwiye kubikora dufatanye n'ijambo ry'Imana. Batwibukije kandi ko ubutumwa bwiza gospel ari ubutumwa bwiza. Ikintu cya mbere nungutse muri iyo gestion ya succès ego abadefini menshi mugabo muri iyo gestion ya succès maze kugera hano kanaka utegeza kumenya ko nimba uri umwana w'Imana ariho relation mufitanye naso. Ica kabiri ico dukora cyose tugikora twisunze iyaduhamagaye kuko niyo nyene n'umutahe nitwihamagaye. Rero iyo success twogera ko yari yo yose tumenye ko ni wakwiye gushigwa hejuru. Ikindi kidufasha muri iyo gestion ya succès nukuba abantu bigishwa ko biragoye umuntu amaze kugera kuri hagati je ndi gihangange. Rero batwigishije guca bugufi ukaba umuntu yigishwa. Twabamenyesha ko ivyigwa byatanzwe ahanini byari byerekeye kuba umugende udacafuza ubutumwa bwiza hamwe no guhangana n'ibibazo ukagira inyifato nziza mu gihe uroraniwe. Ndagushimire Londri Bukuru mu gusozera no makuru yacu. Abaririmbyi 80 bakorera mu gisata c'indirimbo mpimbazamana baratanguje kuri uyu w'Imana ibikorwa vy'ihuriro Together as One. Iryo huriro nkuko bivugwa nabo baririmbyi ngo rije gushikana kurindi ntambuko indirimbo zo muri ico gisata mu gihugu c'u Burundi. Ni nkuru twateguriwe na Bonaventure Nick niyo mwongere. Iyugurwa y'ivyo bikorwa vyabereye ku giteramo categuriwe mu nzu yakira ibiteramo Rama Center. Ico giteramo kaba citabwe n'abaririmbyi hamwe n'abungere batandukanye bava amashengero mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu. Pasteur Engineer Michel Vyuname arongoye iryo huriro avuga ko intumbero z'iryo huriro ari ugushikana kuri gisata c'indirimbo mpimbazamana. Intumbero dufise kugira dushobore gukora kino gikorwa ico twokwita booster canke se gukura umuziki mpimbazamana w'Uburundi ahuri ukagera ku rundi rugezo. Niyo ntumbero dufise turi kumwe kandi inyuma yaha yari intango kwari nko gushinga ibuye mushinge ariko tugiye kubaka ibindi bihome amatafari hanyuma tuze dusakara. Metusera Rebecca umwe mu baririmbyi bagize iyo huriro avuga ko gukorana n'abandi muri ryo bibafasha mu kwigira ku basanzwe bafite uburambe mu gikorwa c'Imana. Nuko ugenda urabeneficia experience zitandukanye kubera ko buri muntu wese arafite experience yiwe bivanye kumbure n'uburambe bw'akazi nkatwe comme nouvelle génération urumva comme nouvelle génération hariyo abantu batwitangiye imbere twagiriwe ubuntu n'Imana bwo gukorana nabo muri Itaho. Urumva yuko jewe kubganje narungutse sana
experience narungutse cyane na connaissance. Arme Ishimwe avuga ko ishengero muri rusange hamwe n'abaririmbyi bakwiye gukora mu bumwe no mu rukundo kugira ngo igikorwa c'Imana gishike kure. Ubutumwa bwa mbere buje kwishengero kuko twese turi ishengero rya Kristo, tugize umubiri wa Kristo, durushirize kubumwe, turushirize gukorera hamwe, turushirize gushigikirana umwe ku wundi. Nibwo butumwa nyene mpereza n'abaririmbyi bandi batashoboye kuba, hari abatabibayemo kumbure kubera ko batabimenye, n'abandi kumbure batari ko bakiri ko baraba iyo bija, ariko ndabye nibazi tuje hamwe dukorera Imana mu bumwe mu rukundo, niho twoshika kure tukagera kure cyane. Mwamenye ko igihuriro rimwe abaririmbyi barongora guhimbaza Imana n'abakora indirimbo giti cabo bari mu gihugu c'u Burundi no mu bihugu vy'u Rwanda, Kenya, Afrika y'Epfo, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimire Bonaventure Nick niyo mwungere hakaba ari no kuri iyo nkuru duce dutozera ko amakuru yacu. Tubashimire mwebwe mwese mwariko muri yakurikira, mugire ibihe vyiza.